Ku mazina nitwa Pasteur Audace Baraduhama, nkaba ndi umwungere mukuru w'ishengero ry'Abatiste mu Burundi, ariko kandi nkaba nkurikirana cyane n'ishengero Batiste rya Kibogoye riri muri mu karere mvuga butumwa ka Bujumbura. Hanyuma kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 20 kwezi kwindwi uyu mwaka nyene, twaramutse dufise igikogwa n'umunsi wo gusenga ubusanzwe wa misi yose, ariko wabaye umunsi kandi udasanzwe kubera yuko twaramutse dufise umubatizo iruhande yo gusenga bisanzwe, aho abagera kuri 35 bashoboye kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bakaba bemeye kubatizwa mu mazi menshi. Hari n'abandi bagera kuri 5 bari baramaze kwakira umwami Yesu ariko birabagora, nabo nyene bakiriwe, nukuvuga bose hamwe ni gitigiri ca 40. Ubwo rero sico gusa kabaye akanyamuneza kenshi kuko dusanzwe twari hamwe n'abashitsi bo mwishirahamwe ryitwa Hands on Africa rirongowe n'umukozi w'Imana Dr André Delporte n'umuryango wiwe wa madamu wiwe, ariko kandi yari ari kumwe n'abandi bantu bose hamwe bari mu gitigiri c'abantu 12. Abo bose nta kindi cabazanye kiretse kwifatanya n'ishengero Batiste mu Burundi, ariko kandi no kwishengero Batiste rya Kibogoye, kuko bo bariko baradufasha mu bitari bike iruhande yo kwigisha abakozi b'Imana ijambo ry'Imana mu ishuri gitiriwe Hands on Africa Seminary mu Burundi. Barakora barafashije n'igikorwa cyo kuturonsa ivuriro, ngira ngo muza kubona canke mwoba mwaravye iryo vuriro. Rero riramaze umwaka kumbure n'inusu riri ku kivi, aho ririko rirafasha cyane abene gihugu b'imicungararo y'ishengero eka n'abavuye ahandi. Rirafise abakozi bakwiye kandi bavyigiye. Iruhande y'ivyo kandi baradufasha no kwigisha ico novuga encadrement des enfants en vacances, ryashuri twita Sunday School, aho bazodufasha indwi yose abana bakaronka inyigisho, bakaronka akanya ko gukina, bityo iruhande yo kwigisha abana hazoba n'inyigisho ku bakuze, abakenyezi, habe n'inyigisho kandi kugwaruka. Karakanyamuneza kenshi rero kuri uyu munsi nkuko mwabibonye. Turafise kandi n'abandi bashitsi bo mwishirahamwe rimwe ryitwa YWAM risanzwe rifise icicaro hariya muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Nabo bari basanzwe hano nyene tumaranye indwi kandi bazomara nk'ikiringo c'indwi 3, aho bariko barakorana n'umugwi bavuga butumwa ba hano kwishengero rya Kibogoye kugira ngo barushirizeho kwamamaza inkuru nziza ya Yesu mu micungararo hirya no hino, ariko kandi no kwigisha imigwi itandukanye mu ishengero nk'ugwaruka, abavuga butumwa, abakenyezi, kuko muri bo harimwo n'abaganga, harimwo n'abandi bafise ubumenyi mu vyerekeranye no gukiza imitima. Bavuga ubutumwa rero biciye mu gisata co kuvura haba imitima haba no ku mubiri. Ubwo rero kabaye akanyamuneza kenshi, kabaye akanyamuneza aho twumvise n'ijambo ry'Imana yuko umuntu wese yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe akwiye kuba icabona témoin yo gushingira intahe Kristo, akavuga yuko ari umwami kaba n'umukiza kugira ngo n'abandi bakurikire. Ubwo rero nagomba kuvuga nti nakanyamuneza kandi niteka Imana yateye ishengero, kuko abantu benshi banezerewe kandi kabaye n'akanyakeza kubera abo bashitsi batandukanye ishengero ryarateguye iruhande yo gusangira kw'abizera ivyo twita ameza y'umwami canke ingaburo yera, habaye no gusangira mu buryo bw'umubiri, aho abanyeshengero bose bifatanije n'abashitsi bashoboye gusangira imfungurwa za misi yose zisanzwe. Nibaza yuko wabaye umunsi udasanzwe.
umunsi wuko ishengero inyuma yo gusenga bisanzwe ishengero ryose ryashoboye gukorana abantu bakasangira bagafungura kandi bagahana n'ikiyago. Nivyo rero novuga kuri uyu munsi tukifuza yuko tugasaba Imana yuko yodufasha kugira ngo ntibigarukire gusa hano mu Kibogoye, ariko nk'ibi ubutumwa bwiza butuma abantu bicara hamwe bakaganira kugira ngo umurimo w'Imana waguke, no kubandanya kuronka akaryo keza ko kwiga kuko umuntu bavuga yuko ahagaritse kwiga aba yimirije gupfa. Umuntu abandanya yiga mu buzima kugizogeza atakiriho, kuko ubu mu buzima umuntu yamakenera ivyiyongera ku byo yamaze kuronka. Nuko rero nagomba kubashimira namwe bamenyesha amakuru b'iradio Ijwi ry'Ababatiste ku kigoro muriko murakora kugira ngo ishengero ryacu ry'Ababatiste mu gihugu cose kandi bari hanze barushirizeho kubona no kumva ibiriko birakoreka aha na hariya. Nagomba kurangiza rero ndabashimira, nongera kandi gutasha n'ishengero ry'Ababatiste, amashengero atandukanye ahari mu gihugu hagati hirya no hino, kugira ngo ndabifurize akanyamuneza, ndabifurize kandi kuba intumwa za Kristo koko mu kwamamaza ibyiza umwami Yesu yabakoreye kandi akababandanya n'ubu kubikora, mu kubwira abandi ijambo ry'Imana, mu kubwira abandi vya Kristo, ariko kandi no kugira ngo tumwigane tugire ingeso nk'iziwe kugira ngo abandi badukurikire mu guhinduka tukitandukanya n'ikibi carico cose. Hanyuma ndabashimiye, Imana ibahezagire.